Yakobo mu cete ca Yakobo igice ca gatatu ku murongo wa mbere niho tugiye gusoma amajambo y'Imana. Tugiye kuganira cyane ku gihimba umuntu agendana gikomeye cyane cyitwa ururimi. Yakobo gatatu ku murongo wa mbere. Bene data, muri mwebwe ntihakabe benshi barondera kuba bigisha. Murazi ko tuzocirwa urubanza rurutiza abandi, kuko twese dutsitara muri byinshi. Umuntu wese agatsitara mu byo avuga aba ari umuntu atunganye rwose, ashobora no kuganza umubiri wiwe wose. Iyo tujiginyitse amafarasi mu kanwa kayo kugira ngo adukundire, duhindukiza n'imibiri yayo yose. Kandi raba n'amato naho yoba manini manini ate, agakuwebwa n'umuyaga agahuhuta cyane, ingafe n'ahari ntonto cyane nizo ziyerekeza aho abayatumbereza bagomba. N'ururimi niko ruri, n'urugingo rutoya rukirarira ibikomeye. Raba ishyamba naho ryoba rinini rite, ridomekwa n'akariro gake. Ururimi n'umuriro ntikibikingana n'isi. Ururimi rwashinzwe mu ngingo zacu, ruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, narwo rukaba rwadometswe na Gehinomu. Kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ibyikwega n'ibyo mu kiyaga bikundwa n'abantu, kandi barabigunze. Ariko ururimi nta muntu yoshobora kurugunda, n'ububi rucambagirana rwuzuye ubumara bwica. Urwo niko dushimisha umwami data wa twese, kandi niko tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo umuhezagiro n'umuvumo. Bene data, ibyo ntibikwiye kumera bityo. Mbega iriba yodudubiza amazi aryoshe n'ay'umururazi mu mbizi imwe. Imana yo mu ijuru nidufashe. Uhoraho Mana, ni wowe nyene ijambo, naje urazi ko ndi umukozi. Ukuzwe ngirwe muto, hari mugaburira ishingiro ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Navuze rero yuko tugiye kuganira ku rurimi. Ururimi n'urugingo rwiza cyane. Igihe abaririmbyi bamwe baririmba naryoheye. Nkumva bariya baririmba, bakaririmba, bajya bakaririmba, nkumva bikoreshwa ururimi. Bagashyira mu majwi, nkumva bikoreshwa ururimi. Ndaryoherwa. Nasanze ururimi ni rwiza. Ururimi rutuma dukizwa, kuko n'ubu murabona ariko ndavuga, ndakoresha ururimi. Kandi umuririmbyi umuntu atagira ururimi ntiyoririmba. Aha n'umupasiteri muri aba bagenzi banjye yoshika ururimi ntiyosubira kuvuga, kaba gahagaze. Kandi je narize neza, niko niga mu ngabire za Pawulo yavuze muri kiriya gice c'Abikorino mu gice 12, ngeze ku ngabire yo kuvuga indimi zitamenyekana no kuvugishwa n'Imana. Ndabona neza ko umuntu yoshika ururimi nawe yabaye aravugishwa gute, nawe nyene byo babihagaze. Ururimi ni rwiza cyane, n'urugingo rukenerwa kenshi. Je ndibaza naho amaboko akenerwa, ndibaza naho byose bikenerwa. Muraniyumvira ibyo byose ururimi n'amaso bikenerwa n'ingokana n'ingokana. Uko umuntu avyutse atangura kuvuga, agatangura kuraba. Ururimi nararukunze cyane, kuko nanje niko rumfasha muri igikorwa cy'ikwizabutumwa. Turiko turadandaza n'ururimi, turiko turigisha n'ururimi, turiko turakora mu biro n'ururimi, turiko turarya n'ururimi. Rukaryoha ariko ruracanga rero umuceri n'ibiharage mu kanwa kugira ngo bisyebwe neza. Ururimi rurakenewe cyane. Umuntu adafise ururimi ntiyofungura neza ngo bikuwe. Ruracagura, rukamenya ruti iyi ni piripiri ibaba, ko ibapfuye gutya ipiripiri, ko bibaye gutya mu
kanwa, ikindi gitungurusumu. Rukamenya ruti, rukamenya ibikata, rukamenya ibicigura, rukamenya ibisosa uko kuntu, ibisosa nk'isukari, ibisosa nk'umunyu. Ururimi ruratunze cyane. Navuze ni mu ngingo umuntu afise ururimi rwo rufise ibintu byinshi cyane kabisa. Ururimi rero abantu barukoresha byinshi. Ururimi rurashobora gutukana, rukava mu byo gusenga, rukava mu byo kuvuga ubutumwa, rukava mu byo kuririmba, rugata urutonde, rukinjira mu byo gutukana. Mugabo kandi si byo rwategerezwa. Yesu atubabarire cyane. Ururimi kandi rurashobora guta urutonde, rugacokorana, ugasanga ibyo rwategerezwa gukoreshwa ururimi rw'umukristo si byo ruriko rurakora. Ururimi ruragowe kandi naragenzuye cyane ururimi nsanga nabwo nyene wari rukwiye kugira urutonde, ariko ruragoye kuko ijambo rivuze ngo rucambagirana cyane. Yakobo ariko arabwira abantu bari barasabagiye mu mpande nyinshi kubera amagorwa n'ibyagishengero ryari ryagize, abantu barahunga barasanzara, ariyumvira yuko iyo baroye bazohava bagorwa cyane, hanyuma ururimi barukoreshe nabi. Arababwira ati rero mucunge ururimi cyane. Akavuga ati kandi rero umuntu agatsitara mu byo avuga, umuntu aba ari umuntu agororotse. Ewe wa rurimi. Amen. Uru rurimi mubona rwirarira muri byinshi, mbere n'abagomba kuyibona usanga bakoresha ururimi. Usanze umuntu ariko arapfuma, hari ibyamushavuje, akinjira mu byo kupfuma, wowe ukavuga ati uyu muntu yari gupfuma buri rurimi. Ariko kandi narubwire ntacu, hari aho mu nyuma y'ibyo kuvumana azohinduka agakizwa. Ururimi rurabesha. Iyo rero ururimi rwinjiye mu byo kubesha, ni umuriro. Muri ibi byinshi yaranavuze, nogerageza gusambura kimwe kimwe. Reka ndabibiki, ibyo gucokorana tubibiki, ibyo gutukana tubibiki, ibyo kuvumana tubibiki, ibyo kwirarira tubibiki. Mugabo dupeke kubesha, duhagarare cyane ku cyaha cyo kubesha ikorwa n'ururimi. Amena. Hanyuma rero nje ndayigira nka po ya mbere nkuru, ukubesha. Mumundire rero kugira ngo tubijyane neza muri Bibiliya, dusome mu gitabo cy'Abalewi igice cya 19 ku murongo w'11. Igitabo cy'Abalewi 19 ku murongo w'11 hatubwira ngo ntimuze mwibe, ntimuze mugunge, cyangwa ngo mugire, cyangwa ngo mubeshane. Nkundira rero, murumva rero ni imperative. Ntimuze mwibe, mumubwire ababwiriza. Ntimuze mwibe, ni itegeko. Mu Bikolosayi, Pawulo yandikiye ishengero ry'Ikolosayi, tuza gusoma mu gice cya 3. Pawulo yandikiye ishengero ry'Ikolosayi igice cya 3 ku murongo w'9, naho havuga ngo ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa byiwe. Cyaha cyo kubesha gikorwa n'ururimi. Mbega iki cyaha kirabaho?
hariya hejuru muri barako kirabaho. Imana irebera ko umuntu abesha. Mu by'Imana yabujije rero, mu byaha yabujije abantu gukora, mu by'idakunda ko abantu bakora, kandi mu by'Imana ikunda ko abantu bezwa, irashaka ko bezwa kubesha, kuko Yakobo yavuze ngo mu mbitsi imwe ntiyashobora kuvamo amazi asosa ngo yongere havemo n'ayarura. Mu kanwa k'umuntu ariko araja mu ijuru ntiyakwiye kubonekamo ikinyoma. Ikinyoma ni kibi, abantu barabesha. None kubesha biva kuki? Biva kuki? Ubwa mbere kubesha biraterwa n'ubwoba. Umuntu akagira ubwoba ati navuga ukuri, ibintu nabivuga uko biri, birantwara agatwe. Ibi bintu nabivuga uko byagenze, nkabitumbereza neza, nkabitomora, birangarukako, kandi n'umwana wanje biramuhitana. Mbere nk'amasaha ngeze muri kristo mu mpimba, agashikira ubwoba bugaca bumutera kubesha. Kubesha kandi biraterwa n'ukwiyemera. Ntabivuze ukurongaya, uca bamenya ko ata makuru ngoboza cyane, uca bumva yuko ntamenya byinshi, uca bumva yuko ntakurikirana cyane uko ibintu biriko biragenda mu isi. Agaca agerageza gufata ibi na biriya na birya agafatanga ukuri n'ibitari ukuri, agaca atangura kubesha kugira ngo bamwemere ko ari umuntu azi kuronka amakuru. Ubwibone. Kubesha biraterwa n'uko umuntu yiyumvira ati umwanya uranjana. Kugira ngo umwanya ntunjane keretswa kugerageza uburyo bwose ndamubeshe, ndamubwire gutya gutya kugira ngo bice byoroha cyembandanye umugambi wanje umwanya ntunjane. Ivyo navyo bifatiye mu kwikunda. Kubesha kandi kurashobora kuba mu mutima mubi w'umuntu. Umuntu akagira umutima mubi akawugirira mugenzi we ngo je nzobesha ndamubeshere, aca mu mageragezwa ndamukomeshe nawe nakome. Ugasanga rero umuntu yarabeshewe, ugasanga umuntu yarakorewe inteba ishushe, umuntu yaragowe, yaritsinze na wamuteye kuva ikigoma bigunira, akonga apeti gahera, akabura amahoro gushika uwo muwa akaguruka. Yagiriwe nabi na mugenzi. Imana tubabarire cyane. Reka tugende mw'ibyo y'ingene ico cyaha gikorwa. Tubanze dusome mu gitabo cy'Imigani 19 ku murongo wa 22. Mu gitabo cy'Imigani ya Salomo 19 ku murongo wa 22 havuga ngo ineza y'umuntu nituma kundwa, wopfuma umworo hakuba umubeshi. Ndasubira, ineza y'umuntu nituma kundwa, wopfuma umworo hakuba umubeshi. Ni Bibiliya ijambo ry'Imana. Imana idufashe. Iki cyaha rero cyo kubesha abarundi twarakiryoheje kuva kera. Iki cyaha turagisusurutsa gushikana abantu ba kera barondeye uburyo bw'uko kitokwita icyaha, baraba
ngo utabeshe ntasumira umwana. Bakaca bavuga ngo ntawe utunga atibye, abeshe yibe mugabo. Aba bavuga indimi zo hanze nabo ngo toute vérité n'est pas bonne à dire. Chabeshe wamubaza ati none wewe wowe ngo biya emale necessaire kugira ngo akwemeze neza kw'icyo cyaha atari cyaha. Abantu benshi barafise amatungo bakuye mu kubesha. Abantu benshi barafise abana batungiye mu buryo bwo kubesha. Abantu benshi barafise amazu batungiye mu buryo bwo kubesha. Ariko Bibiliya ivuze ngo wapfuma ubumworo hakumubesha. Iki cyaha cyo kubesha cyarihaye impano. Mbere mu myaka ya none iki cyaha cyo kubesha nicyo kiri ku meza. Muri iyi myaka tugezemo abantu ntibatinya kubesha. Mbere uvuze kubesha ari icyaha ntibakwemera. Ngo none ngo wowe wocubaho ngo wano nk'ibyo wobigira gute? Akumva yuko kubesha kwabimufashije kubaho nta ngorane bifise, atoguma abesha. Mugabo twava dusoma Bibiliya hariya mu Byahishwe Yohana ndaza kubera icyo Imana ivuga ku nsozere y'umuntu abesha. Yabihishuriye Yohana. Iki cyaha cyo kubesha gifise ingorane mu mpapuro, kiragenda kikinjira mu mpapuro zandikwa. Hanyuma umuntu bageze kumubaza akavuga ngo nuko nyene bimeze. Ariko naho bivuze kandi yavyanditse siko bimeze. Mani dufashe. Mbega waruzi yuko abantu benshi batunze amadiporome afatiye mu kubesha, kandi bariko bararya, bariko baranywa, bamerewe neza, bambaye neza, baba mu nzu nziza, mugabo afise amadiporome yaroswe mu kuri, bagowe. Mugabo uwayironganye amanyanga, yayironganye ukubesha, yayirose atakuri ukuri. Hariya babwiye ngo hari n'ikiva amaja urumva rero iki cyare iyo kigeze mu mpapuro umuntu ntasubira guharura ko ari cyo. Imana idufashe. Abantu batanga amaraporo, abantu batanga ibintu byitwa amaraporo. Amaraporo ni impapuro zandika. Ariko naratangaye, nagiye nsanga zero umuntu ashobora kubihinduramo bitandatu. Sesi nagiye nsanga bikunda ko zero ndayihinduramo icenda. Hanyuma rero umuntu umubajije uti biringa muri icenda, kumbe kari zero. N'icyaha cyo kubesha gikozwe n'amaboko, kandi ururimi nabwo baciye rukomfirima ruravyemeza. Aya maraporo abantu hariho abantu
abantu umva bamugaye ibintu ngo bizosaba urupapuro rwo kwisigura, demande d'explication. Yewe akica agahamagara n'abariya atufasha no vyandika wiki kugira ntibintwara hato nerera ivyiyumviro. Hari ijambo ry'Imana nasomye mu gitabo cya Zaburi ya mbere, wahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, uyo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi kandi ibibabi vyaco ivyuma. Vyerekana ko umuntu yirinze icaha azototara nk'icyatsi canaze impande ya Tanganyika. Imana iramwica. Abantu batanga ivyanditswe babisabwa n'ababakurira, bigasaba ko bazotanga ivyanditswe ku vyo bizigiweko. Ndagomba kugabisha wapfumu bumworo hakububashi, niko ijambo rya Kristo rivuze, asanga mugendera. Amina. Iki cyaha mu mpapuro kirabica bigacika, kigaza mu mafagitire, mu mpapuro z'ubuguzi, kugura no kugurisha. Yewe aba bantu batuma ibintu bigurwa bagowe. Kukubera iki? Nahishuriwe bagenda bakavugana n'umudandaza ngo ucunyandikira ngo ko turiguze imiliyoni 4, ucunyandikira ko turiguze imiliyoni 4 n'ibihumbi 300. Hanyuma yashita kwa shebuja ngo vraiment patron, ngo ibintu byaratsinvye, ngo amadolari yaraduze, ngo ibidolari n'600 mugabo igihe amadolari azomanuka ntazigera yemera ko yamanutse. Namwe ndabwira abamotari wacu, mwebwe abamotari ntimuzoja mw'ijuru. Ururimi rwabo rwambaye igitoro cyakenye, igitoro kiragoye, utuguma dutonze, kirazimvye, ivyo bintu vy'igitoro bakamamama ngo niyo coboneka iwabo mu kimotare isigera kiboneka. Urumva ngo iki kinju ngo ikigopo ngo tukigura n'abamotari mwebwe kandi icyumwe mutobagora. Akakubwira ngo ibigopo ngo bagura ibidumu, ibikinju, ikibuni. Ariko Yesu yari yavuze imvugo zanyu mu mwanya wa ego ibe ego, hanyuma mu mwanya wa oya ibe oya. Mugabo ingorane dufise n'ukwikingira kugira ngo tubeho. Amafagitire, ndagomba abantu bakoresha amafagitire mufate umwanya wo kwirinda. Rero n'iziriya fagitire zose baronse muri uyu mwaka w'2025 zose ziri ku rutonde rwiza, zose ukontoreye neza ubona zose ziri mu buseriye. Asanga ubonamo izitari mu buseriye, ubona wokora iki kubwira ijambo. Amen. Kuko byose ukakumugoroba bizambika vuba, kandi abantu ntibazocirwa ku iteka kubera bacumuye. Oya, twese twari abanyabyaha, mugabo bazocirwa ku iteka kuko ijambo ryavuze, ubuhanuzi bukavuga, batange kwirimbura nk'umwana ucambazi ngo bihane. Aba bantu bazocirwa ku iteka, ariko umukire yizera amaraso y'umwana w'Imana yasesetse ku musaraba. N'icyandiko ndavuga cyo kubesha cyanduruka ururimi.
leta sivile bagaca bagira umucezo w'uko bamwandikira yuko abize imyaka 18 kumbe afite 16 n'amezi 8 ubukwe ugaca burengana. Nyina wiwe yashigikiye ibyo bintu n'umukristo asangira ku ngaruye. Se wiwe yashigikiye ibyo bintu n'umukristo se wiwe n'umuririmbyi n'umukozi w'Imana nuriya ijewe kandi pasiteri. Se wiwe n'umuntu amenyekana mu rusengero mugari ivyo bintu bakoze n'abana zovyara bavuye mu kubesha. Imana igufashe. Hari abantu bagenda n'utuntu ugasanga bafise utuntu ukaramutse ku modoka hewe kandi barahura imwebwe nyine urumva utanga 70,000 ngo ikintu ngo kiratsinze ngo nakiramwijana n'itanu ariko arabesha ahubwo yakiramuye 2005. Muzamwitondera abantu b'abatandazi. Iki cyacu muba kubesha kirafise ibingiriro mu batandazi. Mari dufashe. Usanga yafashe utomati umwe rubi akagubika yerekana ububi bwabwo ubundi akagubika agashasira hejuru gwiza kugira ngo cyaha amatara y'imodoka. Nitonde abatangaza n'ababeshi wabirakura ifungo mu kuyora akuyorera n'ingoga agacakira muri kagafuko kugira ngo ntubone zangorane zo kubesha kuri mu mutima we. Umviriza abatangaza b'ijambo ibiponde bishyira ukwabyo ubigurisha ibiponde. Hari itomati nziza zishyira ukwabyo uzibegi ubwiza ugomba kura wopfumora kurumeshi. Uri kuramubaza rero ngo itomati ni nziza ngo ni nyinshi bitoke ejo ukamusanga muri korali nguyu mwema ejo mu gitondo mw'isoko n'umupagani w'iryani kwa Satani. Aba bantu babasha barafise shebuja. Bibiliya irikira muvuga ivuga ngo Beelzebubu n'umukuru w'abadayimoni n'umwami w'abaganza ikirere n'imana y'iki gihe ni Satani ni Apoloni ni Abadoni ni Nzoka ya mbere n'umukuru w'abadayimoni. Hanyuma ikamwe ikavuga iti n'umunyabinyoma ntiringira n'umusuma. Erega aba bantu babesha erega barafise uwo bakorera kubera icyo gikorwa niwe yakibashiriye. Imana idufashe. Iki cyaha cyo kubesha gishyitse mu kazi kigashika ku ishure kigashika mu babyeyi kirera. Umunyeshuri yakerewe ntumva ngo vraiment wankatrere bagaca bazana ibintu by'amadiverbe ngo normalement évidemment effectivement. Umuntu agomba kukubesha agucanga mu majambo urumva arazi kufisa amajwi kandi arazi ko urumva none giriga urumva iki kugira ngo bararondera ingena kunyiga kubesha. Imana idufashe muri uru ruri
aratonze amahera agatwara akagenda akarya. Imana itubabare. Abantu ba muri iki gihe hari utwabita duto duto mugabo murare ejo imanza zitoki umunyeshuri yacerewe ukuri nta kuri. Umunyeshuri yasize ku kazi ukuri ni gukenewe. Ndaza kwigwanira ushika nsinza. Imana idufashe. Ari ibintu rero bita mutation rero mu kazi. Kwandika urupapuro rwo gusaba kwimugwa upfa hariya uyimukire hariya. Hanyuma bakacifisaba kwandika usigura imvo n'imvano ugomba kuva mu rugo uyimukire mu rumonge. Ewe Imana imwitiriwe utuntu twinshi. Imana yacu imwitiriwe utuntu twinshi. Ikiweza abantu bariko barandika ibintu, abantu bariko barakopora ibintu, bari mu mamashini nyabwonko, bariko bararemeteranya ibintu. Ivyo bintu nta kuri na kumwe kurimwo. Mugabo arondera uburyo yobitunganya kugira ngo abeho. Ewe wamubiri uratugoye. Umuririmbyi ahora aririmba iwacu ngo urampenda umubiri. Cyane babwiye abantu rero ari ibyaha mwe mukora. Ukora ibintu uzemera kwatura, ushobora no kwatura hasi. Mugabo kicaha cyo kubesha kiteze kwihana no kwatura. Bati ibicumuro wacumuye n'ibiki? Urumva wakuntu uje ngo musengere ngo ndageragezwa. Vuga igicumuro wacumuye. Ngo ndageragezwa, ngo ndageragezwa, ngo umubiri ukangerageza, ngo umubiri ukangora. Oye, icyaha wakoze ni iki? Ngo umubiri urangora. None abadafite umubiri bane yarubahutse arasambana. Mugabo akibikora yabona ko nta kibazo. Mugabo uno munsi ko bitetse gucirika urubanza ngo yamara icyaha yihane yature biransi. Numva ngo mumusengere Imana ifashe kubesha. Abandi nabo akarongera iryo nagisha akishikira goto kwipfuka makijagi. Arazi neza ko abana biwe bafise mu rugo na Pierre wiwe umugabo wiwe babiri n'aba Pierre, mugabo bandi babiri saba Pierre. Pierre nawe rero akanaga umutwe. Bafise abana bane. Yashikamira ngo bane. Kumbe uburo karariwe. Ngo mwana ngahugurire gutira mwana. Ngo mwana nyina nawe. Ngo papa Rubi. Papa Rubi nawe ngo saa. Pole Papa Rubi pole saa.
abana b'Imana kandi abo nibo bizeye izina ryiwe. Abanze kwemera ayo maraso ngo aboge muri yo bazoja mu muriro wa Gehinomu, ariko abayemeye guca baja kunezerwa mu ijuru. Ntabwo bazoja inyuma y'uwo murwa oyaye, bazoja mu gihugu c'amata n'ubuki hariya mu ijuru. Abavyanse bacibwa urubanza rw'ibihe bidashira n'imibabaro. Urwaruka barabesha, abagore barabesha, abagabo barabesha, abakoresha barabesha, abakoreshwa barabesha, abana mu bavyeyi barabesha, abagore mu bagabo babo barabesha. Ayo marasi yakwega ivyaha vyo kubesha, aho icyaha cyo kubesha kigiye kurusiga kubesha mugabo ibihe biracari vyiza. Haleluya. Ibihe biracari vyiza, ibihe vyo guhembuka biracari vyiza, ibihe vyo koga mu maraso ya Yesu biracari vyiza. Ndagomba ndagutangarize ko amaraso ya Yesu agifise ububasha bwo kweza umunyabyaha. Twoge mu maraso ya Yesu. Nkundira Imana iragukunda, nkundira ico cantu gitahane kandi carakonone. Mbere ijambo ry'Imana rivuga ngo twiyambure ibituremera n'icaha gikunda kukwizingirako. Iminsi yose urwana no kubesha, mu gitondo urwana no kubesha, ku mugoroba urwana no kubesha, mw'ijoro urwana no kubesha, ibihe vyose urwana no kubesha. None ubigumemo imburi yacu. Enda simba dusenge Imana. Enda simba dusenge Imana kubwiriza. Abantu babeshe muri hanze biritangaza mu cyumba, bariya mu munambe biritangaza mu cyumba, bariya bari munsi ya library biritangaza mu cyumba, biritangaza rihamagara umuntu atsindwa no kubesha. Umuntu yabeshe kenshi, ibyo byose arabesha, atunze itunga rivuye mu kubesha, afise giporome itungiwe mu kubesha. Yewe wa munyeshure, wewe wa mukozi wa leta, abakora kuri duwani, Imana itubabarire, abakora muri NSS ngwino, abakoresha mituwele, abesha mu mpapuro, imiti, Imana igomba gutera imbabazi. Woge mu maraso ya Yesu. Yesu yapfuye ku musaraba, bana byabara ubugingo. Abantu bakiriye Yesu bagiye guhabwa ubugingo budashira. Reka guhusha ibihe byiza byabonetse. Umwami aragukunda, Umwami aragukunda, Umwami aragukunda, Umwami aragukunda, Umwami aragukunda, Umwami aragukunda. Ngwino Yesu akugirira imbabazi, ngwino Yesu akugirira ikigongwe, ngwino Yesu agutunganye, ngwino Yesu aguha amahoro ukuri kose, ukumeze kose. Umukozi niko arabesha shebuja, abakozi niko arabesha ba shebuja, ababesha muri rasiyo, ababesha mu vyasumwe, niriko barabesha. Warize urakapfura besha, abo bana babesha abavyeyi mu vyo gusuma n'ibindi vyinshi, amahero azinga uriko urabesha. Iyi saha yo kwezwa tukamuraba kugirira ikigongwe. Yesu aradukunda, 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 Yesu aradukunda. Umuntu ashaka kubonana n'umukozi w'Imana, emera icyaha wakoze uko kingana kose, emera icyaha wakoze uko kingana kose, uburyo wagikozemo bwose ubwemere. Wature neza mu kuri, hari ibihe watuye bitari mu kuri, hari ibihe watuye ubesha. Hindura ugorora ibintu, wature neza. Umwami w'abami atanga imbabazi, umwami w'abami aharire, umwami w'abami agira tunganya imitima yemeye. Amaraso ya Yesu, 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 amaraso ya Yesu. Ngoma bekazi umwungere asengera imitima yacu bugufi. Umuntu yahindurika mu vyaha yakora, agakora ibyo kugororoka, azobaho ntazopfa. Haleluya. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye isaha nziza, turanezerewe ko watugendeye. Ijambo wari wateguye ryarikwiriye muri imitima yagushengereye uno munsi. Ninyene ko dukwiye kwiyambura ububeshi, kuko abantu bakunda kubesha bakanabikora, ntibazoja mu bwami bwo mw'ijuru.
imitima yose ishagajanira ijambo ryawe kandi aya mavi arafukamye abantu baraciye bugufi kuko bamaze kumva yuko ari icyo bagucumuyeko urunzane w'ijambo ryawe wamaze gutunganya mwami Yesu hari uyu mwene data aciye bugufi yunamye munsi y'umusaraba ariko arakongorera ko byamugoye akabesha mbere n'uyu ariko arakongorera ibindi byamugoye yagiranije n'ubugombe bwawe turamusabiye amaraso kuko niyo sabuni yonyine ishobora kuhagira imitima yose igatsinda nishirizwa bagaharirwa bagahumurizwa bakumva amahoro kandi bakabandanya urugendo atatwiri bagiriza mu mutima yuko arababeshi urakoze mwami iki cyaha nyene bariko barakongorera ko bakoze icyo cyo wagumije inyuma y'urugi none n'ubaharire ibyo byose byari byanditse kubagiriza bitabugwe amazina yabo asubire kwandikwa neza mu gitabo cy'ubugingo kugira kuri wa munsi bazokubone batamarama urakoze kubyumvise kandi ko bamaze kubaharira tubisabye mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu amen. Yesu turamushimira imbabazi